Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Aje nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari n'iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru ahambaye, amakuru abayiri bavugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gatekazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abayiriwe avugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru menshi cyane, amakuru cyane cyane haraza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko Moyize arakaza bataziranyeganyega apfunzwe yagirizwa kudandaza urudandazo rw'amagendo rw'igitoro agaca ajanwa mu gasho ka Ruyigi ka Bururi, kuri ubu ngubu akaba ariho afungiwe. Yagirizwa kuba yaradandaje urudandazwa rw'igitoro rw'amagendo ndetse akanagerageza ngo ibijanye n'ubwicanyi, ivyo bikaba ari ivyaha yagirizwa, akaba ari byo byatumye ajanwa mu gasho. Amakuru aturuka ku rubuga murabizi ko yafatanywe n'igitoro ari mu modoka ndetse n'abari bamufashije kukijana, aca arafatwa aca arapfungwa. Moyize arakaza bataziranyeganyega yagirizwa amabi menshi yakoreye mu ntara zitandukanye ndetse no mu makomine atandukanye aho yagiye arangurira imirimo ye. Moyize arakaza yamye yigamba avuga ko ngo ivyo akora byose haba nko gukandagura abanyagihugu, kubareza igufwa, kunyuruza abantu, byose ngo abikora kandi ngo no mu butegetsi bwo hejuru nk'umukuru w'igihugu ng'ababizi, bona cyane cyane ko ari we aba yabimutumye. Turaza kubigaruka ko mu kanya kuri yo bw'idonido turabira hamwe kubiko biravugwa ko ubu Moyize arakaza bataziranyeganyega ngo yoba yemeye gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo bivanye nuko yamwambitse ibara. Mu kanya kuri yo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Naho mu yandi makuru, ingingo ngo yo gutandukanya abagabo ndetse n'abagore ukwabo ku bituro vy'amabisi yari yafashwe ngo kubera ko ngo hari abakenyezi bitwaye bavuga ko ngo hari abagabo n'imisore ngo baza ngo barabakabakaba bongera kandi ngo bakabagebeka ko ibitsina, ariko ngo basanze bitoshoboka. Byose mu kanya turabigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru turabira hamwe ku bijanye n'ishirahamwe Parseme, aho rero ngo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ibizwi nka decentralisation ngo bitoshoboka mu gihe amakomine ngo adahawe uburyo bukwiye, bikaba ari ibyashikirijwe na Faustin Ndikumana urongoye iri shirahamwe. Turaza kandi no kunyarukira amakuru ajanye n'indero, turabira hamwe kuri ko biravuga ko DDP Karusi ariyo yabaye ya mbere mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda ku bice 97 n'ibice 71 kw'ijana, nayo DPE Marie ikaba ariyo yabaye iya nyuma n'ibice 69 n'ibice 26 kw'ijana, hisunzwe indinganizo ya kera y'igihugu. Mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Mubanza nuko mu fyondi swivure partage ndetse s'abone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Tugaruze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, reka turabira hamwe kubiko biravuga ko kuri ubu Moyize arakaza bataziranyeganyega yaba yafashe ingingo yo kujya gusaba imbabazi ikigongwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ubivanye nuko yamwambitse ibara agakora ivyo atari yigeze amutegurira cyangwa se ivyo yari yamujeje. Moyize arakaza rero muramuzi ko yumvikanye mu misi heze yafashwe ariko arakora urudandazwa rw'igitoro c'amagendo ndetse akanagerageza gushaka kugandagura abapolisi bari bamufashe. Yaci rero ajanwa mu gasho kuri ubu ngubu akaba apfunzwe.
yavugaga ko ibi byose ngakora abikora n'umukuru w'igihugu ngabizi atanumwe ngashobora kugira ico iyo mukorako, ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye afata ingingo ko Moise arakaza bataziranyeganyega agomba gupfungwa ngo kandi akaryozwa ivyo yakoze byose. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Moise arakaza yambitse ibara umukuru w'igihugu avuga ko ngo amabi yose akora ngo baba bayazinanye ko, kuri ubu Moise arakaza yemeye gufata ingingo. Kuri ubu ngubu rero yasabye ikigongwe umukuru w'igihugu ku mabi yose yagiye arakora. Naho ingingo nko gutandukanya abagabo ndetse n'abagore ukwabo ku bituro by'amabisi ngo yari yafashwe kubera ngo hari abakenyezi bitwaye bavuga ko hari abagabo ndetse n'imisore ngo baraza barabakabakaba, ariko ngo baje gusanga iyo ngingo itashoboka. Kuva kuri uyu wa gatatu Nyakanga uyu mwaka hari inkuru yiriwe iravugwa ko ku bituro bimwe bimwe ariko haribonekeza gutandukanya abagabo ndetse n'imisore batonda ukwabo, abakenyezi n'abigeme nabo ngo bagatonda ukwabo, aho muca mwumva ko no kugenda batagendera hamwe uko butaragoroba ngo abantu babe benshi, umuduga umwe wapakira abagabo uwundi ugapakira abakenyezi. Twahavuye turondera Mbazubugabo Fabrice araba ibijanye no kwiyunguruza muri mairie Bujumbura, nawe araheza twiganira avuga ko iryo ingingo yari yafashwe ngo kubera abakenyezi baguma bitura inzego z'igisagara ca Bujumbura bavuga ko ngo bahohoterwa iyo ngo batondanye n'abagabo canke imisore mu kugenda barabakora ko ku vyicarizo, abandi nabo ngo bakabagereka ko ibihimba vyabo vyirondoka, bamwe ngo bikabatera n'ingorane. Nk'uko yatwiganiye kandi ngo yahavuye avugana n'abajejwe umutekano niko kwiyumvikana ko ngo boreka bakaguma batonda uko vyahora, ariko ngo harya abajejwe ngo kubatondesha bakagerageza ku buryo ngo hagati y'umuntu n'uwundi hoza ngo harasigara umwanya ku buryo abantu batonda ngo kandi badafatanye cane, birumvikana ko hafatwa izindi ngingo. Mu gusozera Mbazubugabo Fabrice aratera kamo abiyunguruza ko ngo bogerageza bagashiramwo urupfasoni ndetse no korohereza abandi. Ati uri umugabo canke umusore ukabona imbere yawe hari umukenyezi canke umwigeme, gerageza usige umwanya ureke kwegamira mu kumwegamira mu ntumbero yo korohereza bose. Yongeye kandi avuga ko ibijanye no kuvangura ibitsina ngo bitomworohera, ngo umwe wese niyoroshe ibintu agende ajanywe no kwipakiza gusa apana ibyo kwinezereza ku bandi. Naho ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu ibizwi nka decentralisation ngo ntibizoshoboka mu gihe amakomine adahabwa uburyo bukwiye. Ivyo biri mu byashikirijwe mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwateguwe n'ishirahamwe Parseme kuri uyu wa gatatu Nyakanga uyu mwaka, mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyokorwa kugira ngo ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu ibizwi nka decentralisation gutsimbatare. Faustin Ndikumana harongoye iryo shirahamwe yagize ati icatumye dutegura runo ruganda nuko kino kintu ca decentralisation kiriko kiraba mu makomine gihambaye cane, kidatunganijwe neza ngo bijemwo uburyo bukwiye gishobora gusubiza inyuma igihugu. Ngo burya ibi vy'intara ngo zike n'amakomine make ngo byari byarigeze kubaho muri kahise. Abarundi ngo nibo baza barasaba bati ino komine ni muyitugirire intara kugira ubutegetsi butwegere gusumba, gutyo ngo basanga habayeho intara nyinshi. Ni naho rero ngo havuga ko za Mwaro na za Rumonge zaciye zivuka. Ubu rero amakomine yaguwe abarundi barakwiye gusigurirwa akarusho bizozana, kuko nk'umurundi aba mu Kinindo umubwiye ko ibiro bya komine yiwe biri muri Kabezi
aca atangura kwibaza uko azoshikayo nihagira ico akenerayo, akibaza akarusho ivyo vyo ngo kwagura amakomine bizomuzanira, kuko hakumupfunyiriza urugendo ngo bizomurishiriza gusumba. Ubundi ngo ubwo ibi vya decentralisation ngo bitwara uburyo bwinshi, kuko inyubako za komine zikenerwa kwagurwa, kuko ngo ziba zikontorora ibintu byinshi, abakozi bakagwizwa ndetse n'ibindi. Faustin Ndikumana yabandanije avuga ko ibiganiro nk'ibi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwari bukwiye kubigira ngo urwabo, kuko ngo kaba ari akaryo keza ko gusigurira abarundi akarusho ngo kari muri iyo decentralisation kugira abarundi babitahure neza. Vyari bikwiye gutegurira neza bikajana, apana ko ngo mu burongozi basigara inyuma. Nk'akarorero ntiharajaho umushikirizamanza wa Butanyerera canke wa Burunga, abashikirizamanza baracatwara intara za kera. Yasozereye ahamagarira cane abarundi kuzaza kubaza ababarongoye akarusho kari muri iyo decentralisation. Abari mu nzego ngo nabo ngo yabahamagariye kandi gukora cane kugira ngo ako karusho kaboneke. Naho Simoni Barumwete umuhinga ari mu batanze icigwa kubwiwe, abona ko igihambaye atari uko kwegereza ubutegetsi abanyagihugu decentralisation, ahubwo igihambaye ngo ari ukurondera uburyo bujanye. Yagize ati mw'ikomine hazoca habaho abakozi benshi bivanye n'ibisata bishasha bizoba birimwo amazone uko nyene. Igikenewe rero ngo ni ukurondera ubwo buryo bwo kurangura imigambi y'iterambere mw'ikomine. Hazoba kandi ngo hakenewe abakozi benshi bafise ubumenyi kandi ngo babishoboye, kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere onarirya izoba igendera kuri ya mbona kazoza y'igihugu ya 2040-2060. Yabandanije kandi amenyesha ko iyi decentralisation ishobora gushikana igihugu ku ntwari ibereye, mu gihe ngo yokurwamo politike igashirwamo ubuhinga tekinike kugira igihugu gishobore kubaka ndetse no gutezwa imbere. Yasozereye amenyesha kandi ko kugira iyo decentralisation ikunde, leta yoshira uburyo bwinshi mu makomine kuko ibikorwa byose ariho bizorangurirwa. Leonce Ngendakumana yahoze ari umushinga amateka, nawe yagize ati iyo transparency budgetaire ntizohinduka mu gihe abarongoye igihugu batarahindura ingendo. Mu gihe mu makomine hataraboneka abahinga babishoboye, iyo decentralisation ntizoshoboka. Yasozereye kandi amenyesha ko kugira ngo bishoboke hakwiye kubaho inyigisho zikwiye zo gukunda igihugu ndetse no kugikorera kuva hejuru ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Naho DPE Karusi yabaye iya mbere mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda ku bice 97 n'ibice 71%, nayo DPE Mairie ikaba iyo yabaye iya nyuma n'ibice 69 n'ibice 26% hisunzwe indinganizo ya kera y'igihugu. Ibi rero bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana kuri uyu wa kane mu itangazo yashikirije kuri uyu wa kane Nyakanga uyu mwaka i Muyinga. Uwo mushikiranganje avuga ko mu ndinganizo nshasha intara iza ubwa mbere ari Buhumuza ku manota 89 n'ibice 29%, hagakurikira Gitega 81 n'ibice 50%, Butanyerera 81 n'ibice 34%, Burunga 79 n'ibice 48%. Intara ya nyuma ikaba iya Bujumbura yarose ibice 72 n'ibice 72%.
ngo kandi barabiye ku mashure naho amashure y'akarorero yose ubwo ari 5 mu Burundi ariyo yabaye aya mbere mu kumenyesha 100% Mugisha Jean Kayira wo mu kw'ishure ry'akarorero ryo mu Ngagara akaba ari we yaronse amanota menshi kurusha abandi aho yagize amanota 191 kuri 200. Nayo ishuri lycée technique Buterere ryo mu gisagara ca Bujumbura akaba ari ryabaye irya nyuma mu gihugu cose aho atamunyeshure n'umwe yatoye ikibazo 100%, akaba ari 0% co kimwe n'ayandi mashure aho ayashika 8 yose ngo ngaha mu gisagara ari muri 10 ya nyuma mu gihugu. Bitegekanyijwe ko umwaka w'ishure wa 2025-2026 uzotangura kw'igenekerezo rya 15 Nyakanga y'umwaka abanyeshuri 5,000 akaba aribo bazokwiyongera kubahora baba mu ndaro nk'uko umushikiranganje w'indero François Habyarimana yabimenyesheje. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza tubidusozere ngaha tuze gusubira mu kanya mu makuru araza kuba agizwe ko kuri iyi munesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV.